Ibarabara ry'indarayi rifise ubushobozi bwo gutwara ibintu biremereye cane, vyaba ibikoresho bivuye mu mahinguriro canke ivyo dukenera gukoresha mu mahinguriro atandukanye, canke gutwara ivyimburwa tuba twimbuye ngaha ku giciro gitoyi kandi mu buryo bukingiwe, kandi bukongera bugakingira n'ibidandazwa. Ikindi nokongerako ibarabara ry'indarayi rifise nk'akanovera nuko rirafise uburambe uravye ingene ayandi mabarabara atunganijwe. Ibarabara ry'indarayi riratunganijwe cane ku buryo ari ibarabara rishobora kugira uburebure bunini, rikongera rikagira n'uburambe iyo umuntu aritunganije, kandi ico gisata co gutwara abantu n'ibintu biciye kw'ibarabara ry'indarayi ritunganijwe neza. Leta y'u Burundi igiye hamwe na leta ya Tanzania hamwe na leta iharanira demokarasi ya Kongo ziramaze gufata umwanzuro kugira ngo hashobore kujaho ibarabara ry'indarayi riva Uvinza, Musongati, Igitega, Bujumbura, Uvira na Kindu. Murumva ko iryo barabara ry'indarayi riri mu mugambi leta ifise, ari ibarabara rizohuza ibihugu bitatu, ari igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Burundi hamwe n'igihugu igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabajije muti mbega mubona uwo mugambi wo kubaka iryo barabara ry'indarayi uzoshoboka? Icizere n'ukuri turagifise, turagifise kuko novuga nti ikintu gitanga icizere ubwa mbere nuko habaho ukwiyemeza kw'ibihugu dusangiye uwo mugambi. Mukaba mubizi yuko uyu mugambi turiko tuzoherako ni umugambi w'indarayi izova muri Uvira, Musongati, Igitega. Ahanini niwo mugambi uzotangurirwako, uwo nawo igihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Burundi baramaze kwiyemeza, baba nyakubahwa barongoye ivyo bihugu bibiri barafashe umwanzuro yuko uwo mugambi bawukoreramwo. No ku ruhande rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo nyene twovuga yuko kandi tudakekeranya ko ivyemezo birahari kuko ama memorandum d'entente yaramaze gusinywa kugira ngo dushobore gushira hamwe uwo mugambi.